bitangaje ubu rero ndatoboye Jada jikuno nakwishaki. Nande rero Turi mu nyisho. Je ndi mu nyisho kweri ndisho. Umiriza rero ingo dutahe mfise inzu yakatabonetse Numbarire. Ariko none barakonywa n'ivye Ego na ibintu kugira ngo bizinga urakaze ye butama esheri Onyene bezi imfunguzo none we iwanyu mubi wanyu hari umuntu afise imfunguzo zingana mfise inzu y'ivyumba 63 urakaze ingo nje kuhakwereka abumenda uvuze ngo ndakwereka imfunguzo ndaziguhe izi sinshobora kuziguha ahubwo ndakwereka aho wugurura mu nzu ariko sheri ndabonye ko ufise imfunguzo nyinshi urafise cya gitanda kimwe kigezweho kimwe uryamye kugira uko gitanda fise uhagaze ko nyene kirazunguruka kigenda ngo nkuko ndazungurutse wanyoyeho yosha n'amatara kiratse umuzungu nuyo acha tugende ndenda kwereka imvita yakatabonetse yugururwa n'imfunguzo zitandatu ndakwemera nabibonye urugi rumwe nuguruza zitandatu kunyene reka kubera aho nuri kurambi ndira nakwereka cyane hariko hajya ku gitanda aho hariko amashuka Jisuka ziwanje mana niyo yazinzaniye muzehe zimeze gute ndakwemera nazuzopfuye ni wanyu ndakwemera ico nico nakwemera tugende mugabo siguso wabonye yanzu yanje ngiye kangutswe yo wabonye urabona ko atacu habaye oya kweri ntacu kandi ndahaba nanje ndaho ndahabana urabona ko habaye mbona atacu baye wabonye rero ko dushitse ubu rero muri ko nkangutswe nahareka ndodore ndakwereke aho mba ugurura Aborerwa kwe. Reka nushiture. Mwebwe ndaza ni munyumva. Mwebwe mwabahungu mwe musigaye mwararengeje. Narinjamye mzee. Oya urajyama ntarashika. Ivyo byabona ibiki mzee. Ubu n'umuntu nazanye. Ubu n'umusheri wanje. Murambuza mwebwe ndakuzanye ndakwereka iwanje aha iyi mvu ni gwanje nanjesha noyibadararamwo urayibona ukuntu yangare nayijoshe kuryama mu gute oya eme nibiseswa yo eroye iyi ngani je kuturamba chaja yo ibi wache mzee umviriza muba mukuru wa mugamuri runo kwa uyu ninde uni madamu wanje madamu wawe ko yagiye no musheri uburazi imyaka tumaze ngaha turi batatu gusa none wewe urambuza unu musheri wanje uyo umviriza jango bazengere ngaha ntamurengerana ngaha ndayinjira jango ndama jango message jandi kwanda jango jango message ndavuga je ni wanje ndayinjira mkuru wanje mapage ndaturinda mkuru wanje mapage sivyo mzee hinda manze ndakwerekesha guma ndahinjira nandi nzu nije nayubatse ko wayubatse mwije hagereye mbisa ndakwere linda mkuru wanje mapage fadhara oya niwaguhana ndakwereka nije nayubatse reka mbanze nashaka kuba ari inzoga oya ndayita icupa jewe na bambujije ko ninjira imva ikiraterera induru muri gupangu binesheje no mu kazu kanini niya ngo barakwije neza twebwe urana nka muri none batumye no guheza ntaraheza kwitabara mu kazu gatoyi reka nje kuraba ivyo bintu
numva iyo nduru bariko barakomera hanze mugome gasari bwaheze kwe ntaringwa yagahitwe sha nabere yara ntaringwa yagahitwe nabereka ndayinjira nije nayuba kurangije bintu ko biravuga naho numva induru yahindutse twebwe urana nka muri nozo nta mukaza atarushaka kubana nawe ngaho kashire rino nzoga yanje hano ahubwo sino gushira ngaho gusa ahubwo yigize ihebe reka mbere nje kwijamana ndaba kashire hano No. erega numva induru yemwe sinabonye neza na neza ubwo papa arakomeye neza cyane rwose ya ubwo arakomeye kweri izo ndaya yatsizanye ngaha muri urupangu ukora iki mama yarapfuye papa rero agomba azane uwo bita muka papa kweri ivyo ntituvyemera ntibikunda ivyo ntituvyemera reka ndamubaze neza oh bebe ntugire ikibazo No. Zaka byakunda ariko raba ibyo unkorera oya nta kimwe ba none mwari no joro ndaca hehe ndaca oya turagumana turagumana nta kimwe nakwereka aho uza kujyana oya turagumana kweli mugumana nani henguyo yaje uretse ukuntu bantesheje ko ninera urazi ukuntu nanigwariye agahitwe urazi ukuntu bantesheje ko ninera No. wari kumurima urayitaza hakiri kare ndabe rero ndabyo wigira banyina ndabyo wigira uyu mukuru waje yashise rero ndabe rero bimwe mwariko murigira papa ivyo mwagize nibiki ivyo wagize nibiki je nazanye umusheri uwo musheri uzara ngaha mu rupangu imyaka maze ni myinshi ahubwo banza unyumvirize urazi induru umwana ko muraterera ngaha mukambuza ko ninera numbuza ko ninera jewe mva muri toilette numva agahitwe kari kandembeje mukambuza ko ninera jewe nako karakazi ndetse ko nabikubwira rero ubarize ndaye uri kurazana ngaha oya n'umusheri papa Sa. ngomba marure rimwe kabiri gatatu kane ngwibaza ko rifite wowe urashobora kwemera ko papa azana indaya ngaha nageze n'abariye nje papa nuzi ko akunda kunkengera none urakuje neza. reka ndamubwiye je wandabyanga none batangira none umvire ndakubwire nyamba atabwenge ufise urazi ko turi ngaha turi abana b'imfubyi nanje sindabizi ubu rangoma nakubwiye ko papa akunda kwiboreza kandi urabizi wewe ubu rero urazi kuri mutoyi wanje ndi mukuru wawe ego ibyo je nabizi kandi nabizi umvire nakubwire ndakwereke oya nje No.